Mwaramutse, iyindi message y'umunywanyi wa Semerera ivuga iti ubaha abakuruta wangu, ndazi Trump uramwubaha na Netanyahu kandi bica abantu bro. Okay, ubaha abakuruta sinzi abo banduta uvuga bo sinjiye ko imyaka yiwanje uyizi mu bisanzwe ugenda kuze deja abo bantu ubona ngaho bari barabatwara abo ba general kumbure ni nk'abambasaderi canke abo bacamanza harimo bamwe nigishije en principe kumbure bariyizi abandi twiganye bon nta benshi banduta cyane kubera Burundi novuga ko ari nation iri jeune abazehe benshi bagiye barahitanwa n'intambara abo bantu bari ku butegetsi nta benshi bandusha imyaka ijana. Okay, harimo benshi nigishije kwanza wanashaka nagenda bikumenyesha ivyo bariyizi. Trump uramubaha na Netanyahu ndamubaha sinzi ivyo ba Trump na Netanyahu cyubazaniyemo bonje abo bantu babi ntabona ubaha ndabubashe kubera kumbure nizeye ko ari abantu bavuga ijambo ry'ukuri mugabo sindamubaha kubera aserukira Amerika canke aserukira Israel. Trump arimo abantu benshi batamubaha no muri Amerika ugenda urabe kuri internet uguguringe Trump nimbwa Trump is a dog nshaka ndavuga no mu Congereza Trump is a killer, Trump is a madman, Trump is an idiot ubisanga biri kuri internet ko nyine nta bantu bamubaha Trump. Aba conservative batari bakara mubaha mugabo aba democrat nta numwe yubaha Trump not one. Netanyahu ni hahandi no muri Israel afise opposition ni cyane abantu batamwemera batamubaha kandi nabo nyene baramuvuga Netanyahu is a criminal, Netanyahu is a genocidal. Et d'ailleurs Netanyahu umengara afise mandat d'arrêt international yijya cour internationale, cour pénale, tribunal international hiwombaza. Donc no ntabwo tububaha abo bantu kubera juste batwara amareta akaze. So Trump sinzi ko namubaca ntamubaha mugabo sanariye navoir je na content nkora nta by'abanyamerika njamo n'ivya Israel njamo kumbure niho womenya ko ndabubaha canke ntabubaha. Utwo nuduhera twakugagaje wangu aho twohera ndazi ko woca bugufi bo je nta mahera menshi fise mu sanzwe fise amahera sanzwe nta mahera kuntera amanyamafise naho navukanye wanashaka je uzobaze n'abantu twiganye nkiri na mutoyi nta muntu yakubita kunkubita ikofe ngo aricikane naho nari mugufiya. Hariho icyo twita guhaba ku mupira haragihe wasanga nk'abanyeshuri bakuze bakubwira ngo mwebwe mwabana mu canke mwebwe bintu kigenda mukine hariya mu kijumbujumbu yari tere itariko isize isima jewe bama bankubise ngiye gukina kuri iyo tere yindi nziza ko jewe en fait sishaka umuntu andenganya so amafaranga nta meshi fise nta mafaranga ariko ndavuga nta n'ivyo ubutunzi nkunze no kwirata jewe ko ntabwo mfise sinzi gituma uzanye mu bintu vy'amahera mbo guca bugufi boje naza ko nciye bugufi nta bantu benshi ntuka nta bintu byinshi by'indoro ntera mu by'ukuri. Aha canke uwo mu generale wo mu Burundi udatinya nuko utabayo ndazi agufashe mu gakosa nkuko uvuga ahamuye akakuganda ibintu muvuga nibiki akuganda nzi neza ko akagukanda nzi neza ko wovayo umwubashe mbo uri kwitiranya ibintu kubaha no gutinya n'ibintu bibiri bitandukanye. Hari abantu dutinya kubera bari violent n'umusazi wo mwibarabara muhuye afise umupanga canke icuma uramutinya mugabo ntiwamwubashe. So abo general uvuga iyo nabandi mu Burundi nari kubatinya mugabo sinari kubaha necessairement. Harimo aba general nubaha harimo umwe kabisa nubaha gose ariyizi bo baratuza ndamwubaha mu vy'ukuri. Hari n'undi ntavuze izina nubaha cyane kubera ari umushinga ntahe mugabo abandi sindabuha juste kubera afite iyo pete. Hari n'abantu basanzwe batafite pete na rimwe nubaha ariko ndi mu Burundi nimbonera kure itize no wa mbere idafise n'ivyo kurya agwaye n'imvunja mugabo afise umupanga no mutinya mugabo sinomubaha no kugira iyo difference entre gutinya no kubaha. So
weje uriko uravuga ni ugutinya si ukubaha. Hari abantu benshi dutinya twakuriye ahantu muri jengere muri Afrika, usanga hari abantu bameze nk'ibikoko tukabatinya, mugabo kubaha washobora kubaha umuntu kubera ico umuzi ko ari umuntu w'intwari. Dufashe nko no muri internat, je niba warahabaye hamwe abasurveiller bari bakaza kandi kose uvuze gukura amanota cyaka guha igikorove, twarabatinya umubonye ukirukanga, mugabo ntitwabubaha atahari twamuvuga nabo, ugiye muri toilette wamwandika umucapa n'urutwe runiniya n'ibiso nk'igi monstre, ubwo si ukubaha, uko n'ugutinya. Warashobora kubaha abarimu cyane nk'abarimu bigisha matematike, atari uko hava na gutema nka jewe nabo umunyeshuri wa mbere, nta mwarimu n'umwe ashobora kuntema, nta n'umwe natinya, mugabo harimo abarimu nubaha kubera bari abantu b'intungane canke ari umuntu azi ivyo ariko yigisha. So ntukonfonde kubaha no gutinya, ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye, kirazira kubivanga. Mbo kuri jewe rero abo sindanabubaha sindanabatinya, sindabuha kubera justement nta cubahiro bafise, si bose nakubwiye abo ndiko ndavuga. Hanyuma harabo ntinya mugabo kubera ntabari mu vyara vyabo nabonye sindabatinya, donc no batinya yaba nari mu Burundi, urumva yuko ivyo uvuga atasanse bifise. So aha amahera aboreza nabi nayo atari imbaraga kubi. Sinzi atera imbaraga kubi, sinzi ibintu vy'amahera bivanye, nta bintu vy'amahera je nigira mvuga pe, nta mahera mfise, ndi umuntu asanzwe muri quartier ngaha, mu bantu bafise amahera uhamagaye sinonatonda sinonamenye nuko watanze communique, nivyo nashikako, ndi umuntu mutoya, urana akamodoka ntwara ko kari très minime gaciriritse, urakabona kakaduga ndimwo, nta bintu vy'amafaranga turiko turavuga aha. Sino muri make donc umuntu ndamubaha kuko yiyubahirije agateka karihabwa, ariko abantu turashobora kubatinya kubera bameze nk'ibikoko, ivyo nibisanzwe. Ariko jewe ahondi yabakubaha ko wagutinya, ntinya uwo nshatse, nubaha uwo nshatse. Aicho nagenda kubwire nabo bantu kuravuga ba Trump na ba Netanyahu na ba Biden na ba Barack na ba François Mitterrand n'abandi, abanyagihugu babo ntibabatinya kandi babubaha bishakiye. Sero uko yemera politike yiwe nabwo amubaha ngo nuko ari president de la Republique, barabatuka barabagotsa. Naje yaba nkora kuri Amerika rimwe badamutuka canke ntamututse ngatuka Biden gihe yari ku butegetsi, he was a buffoon, an old buffoon. So ubu jewe ndi kuvuga ku bintu vy'u Burundi, mbonye umuntu ariko arakora bafunderi ndamu kritika. En principe kubahana n'ikintu mu Barundi twakuze tuzi. Je ndubaha en principe abantu batari bake, mugabo kubaha kandi no kwikuruba ukubita inkoro hasi nk'ivyo mukora n'ibintu bibiri bitandukanye. Kubaha umuntu avuze amafuti ugacukoma amashi, ivyo n'ibintu bitandukanye. Kubaha umuntu akunyanganije kuvuga ngo urakoze ngo akogira Imana we, ivyo si kubaha uko n'ubujura n'ubuja. Donc kubaha no kuba umuja n'ibintu bitandukanye, kubaha no kuba umu esclave n'ibintu bitandukanye. Iyo ndoye ku kazi ntabwo niteze ko boss ndamubaha ahava mbwa ngo genda nyogeze imodoka, ico gihe ambwiye nubwo nti boss je koza imodoka ntabwo biri muri job description, ndakubaha mbwa ivyo ntavyo nkora. Uze ko nubanga jaja koza imodoka, ambwiye ngo kwa Mungu zose ibe mu misa canke mu bindi woko zoze muhiri wanje nyogeze toilette, nubwira boss wenda kubaha mugabo koza toilette ntabwo biri mu kazi ki wanje. No gutandukanya ivyo bintu mu Barundi mwe, ushobora kubaha umuntu mugabo akoze ikosa akurenganije aguhote ukavuga uti no urarengeje akarimbi. Kubera iki abantu mu bihugu bizima turubahana, umwe wese afise ahageza. Donc nta mu general muri kino gihugu canke mu colonel canke mu ofisiye runaka yonsanga mu nzi wanje ngo mpuwo mugore wanje ndamukeneye, ngo mpiyo modoka yawe ndayikeneye, ngo mpibiturire vy'ibi nibi. Turubahana, ukuze yubaha muto, umwe wese mu mabanga yiwe, kujya muvuga ngo umwe wese mu cubahiro ciwe, nukuza murabigendera umwe wese mu cubahiro ciwe. Rimwe mvuga ngo Imana yamuhaye mugabo cubahiro ciwe kumbere bahabwa n'Imana, kwemera Imana, abandi bahabwa na constitution kuba yafise, abandi bahabwa n'amategeko kubagendera ku mategeko. So dude, ivyo vyo kwikuruba mu bisubizemo je ntavyo nzokora, ntavyo ndiko ndakora. Hanyuma nashiki Burundi nzorubunga ndahageze, nzomenye ndabigenza. Muga camvanye mu Burundi nico gituma ntosubirayo vyihutirwa, no kubera hari agahotoro kenshi. Sawa, mugira umunsi mwiza, bye bye. Nizeye ko mujinjibutse Barundi kazi.